tubimenye twese. Aha hose nariko nogera kw'iri jambo rimwe gusa, ko abenegihugu ari bo soko ry'ubutegetsi bwose, ko atamugwi n'umwe w'abenegihugu canke ko atamuntu n'umwe ashobora kwihagira ubwo butegetsi. Nico gituma rero abenegihugu batagutoye, emera hanyuma wongere ushigikire uwo batoye. Nico gituma rero kumwe n'ivyo novuga nti ubugira kabiri abenegihugu nibo bitorera ababarongora. Nk'uko twabivuze aho hejuru, abenegihugu nibo bitorera ababaserukira n'ababarongora. Mw'ijambo ry'Imana niho dusanga ko igihe abenegihugu bisabira ko bakwiye kurongorwa n'umwami, Imana yabwiye Samueli iturumviriza ijwi ry'igihugu mu vyo kizokubwira vyose. Aha dukuramwo itegeko ryo kubaha ivyo abenegihugu bavuze. Amatora twofata ko ari umukino wo gutora, si umukino wo gutebanwa, kuko uwutowe agumana n'abenegihugu bose n'abo bahiganwe barimwo. Muri urwo rukino abahagarariye amatora barakina, ndetse n'abatorwa nabo nyene barakina. Birakenewe naho nyene ko dutegera kumwe uwo mukino. Kugira umukino wo gutebanwa ugende neza, harakenewe umuhagarikizi w'urukino atahengamiye, ni ukuvuga umuhagarikizi adakina ahubwo ahagarariye urukino. None ko mu rukino rwo gutora umurundi atora kandi agatora umuntu canke umugambwe umwe rudende, yoreka kuba ahengamye gute? Twavuga gute yuko umugwi seni, ndabisubiremwo, udahengamye kandi abawugize n'abarabakinyi batora? Ivyo tubitegere kugira ngo tumenye urwo rukino dukina urwo arirwo. Nico gituma nagomba gutanga umuco ku vyo niyumvira. Ivyo jewe niyumvira, amatora n'igikorwa twese twifuza ko cokorwa neza. Nico gituma umuhagarikizi mukuru ari amategeko, kuko yoyo ntaho ahengamiye. Twese rero duhamagariwe kuyubaha no kuyubahiriza atagahato kagiyemwo, kandi tubimenye uwutovye amatora abarenza amategeko y'igihugu. Uwuhonyanza amategeko nawe ni ngombwa ko ahanwa hakurikije amategeko nyene. Mbere jewe mbona yuko yoronka igihano ruhasha, kuko aba ariko afyina ku buzima bw'igihugu cose. None ndabiravye umenga uwutovye ahanwa nk'uwurenza amategeko y'urukino rwo gutebanwa. Bashaka yuko agahano kaba gatoyi, kandi igihugu cose yagomba kugita mu manga. Mu rukino rw'amatora uhagarariye amategeko ni inzego z'igihugu. Mbere mu bindi bihugu ntiharinda kurondegwa umugwi ujejwe amatora, n'abajejwe intwaro bavyikorera, kuko nibo bahagarariye amategeko. Mbere nico gituma ahandi amatora atabatwara uburyo bwinshi. Jewe naribereye icabona, ndabona ahantu amatora asigaje ukwezi bajanye isandugu barishira imbere y'ibiro vya komine, kugira ubutazoba afise umwanya mu gihe c'amatora agenda atoye. Bisigura yuko abajejwe intwaro nibo bahagarariye igikorwa c'amatora. Abakinyi nabo n'abarundi bose, nawe w'umunyamugambwe urimwo. Nico gituma rero utobwira umurundi ngo arahengamye canke ntahengamye, ahubwo igikuru nuko twakurikiza amategeko. Aho iwacu reka mbere ndavyoroshe, twavuga ko umugwi seni ari umugwi w'abahinga userukira intwaro ujejwe kurongora amatora. Ntitwokwihenda ngo tuvuge ko abawugize badahengamye, mu gihe nabo nyene umwe wese afise hari ku mutima aza gutora. Mu gihugu cose rero ntiworonka udahengamye, kuko nta numwe adatora. Nico gituma icambere ari ukubaha amategeko y'igihugu. Nitwaba dushaka naho udahengamye, twahamagara abanyamahanga bakaba aribo barongora amatora. None ko amatora y'abarundi kwa kwikukira twokuronka gute tutemeye yuko amatora ari umukino w'iwacu, kandi atawutwara igikombe? Utsinze
ubugiye kurongora abandi bose muragumana, nta uvuga ngo yatwaye igikombe ngo yagiye kugira umunsi mukuru abandi batarimwo. Ubu rero ko rutegera ivyo nitwibaze, ni kubera iki iyo himirije amatora abo umutima uja mu kirere atarabatora ahubwo arabatorwa? Kubera iki abo bene umukino atari bo bahagarika umutima? Aha muri iki cumba abahagaritse umutima bari muri iki cumba, abibereye hanze bo bibereye ku bikorwa vyabo ntaco binona. Kubera iki none? Hariho imvo. Ku bwa ngingo umukinyi niwe yotegerezwa kugira umutima uhagaze, ariko jewe nkuko nabivuze reka ndabisubiremwo kuko niyo nkingi y'iki kiganiro. Dukeneye yuko umukinyi ari we yohagarika umutima. None rero ndemeza ko hari bikwiye gukorwa kugira ngo abakina bose urukino rwo gutora namwebwe abitoza murimwo bareme. Nico gituma mpisemo kubisubiramwo kuko ndazi ko ari wo mutima w'ivyo tuzakuganira ngaha. Ubwa mbere kandi hariho amategeko ataho ahengamiye kuko yatowe n'abaserukira abenegihugu. No kuvuga ko ayo mabwirizwa agenga amatora n'ay'abenegihugu dutegerezwa kuyubaha. Ubwa kabiri, umuntu wese yitoza afise uburenganzira bwo kugira umuserukira inderetsi yiwe ku kazu k'amatora. Ivyo biratuma uwitoza agira umwizero kuko arafise inderetsi yiwe. Ubwa gatatu, ku kazu kose k'amatora hariho abarorerezi nabo bafasha kuraba ko abononye amatora abarongoye amatora batihenda. Baramutse bihenze naho nabo bagaheza bakabahanura bakabereka inzira nziza. Ubwa kane, hariho urunani rw'imenyeshamakuru kugira ntihagire ikosa rikorwa ngo ntibimenyekane. No kuvuga ko habaye amahinyu umugwi urongoye amatora ubimenya uwo mwanya nyene bigatorerwa umuti bidatevye. Ica gatatu, cari kuzana umwizero ko atawokonona amatora, nuko baharurira aho amatora yabereye, abenegihugu bakaba bafise uburenganzira bwo kurorera uko baharura. Ubwa gatandatu, nuko ku kazu k'amatora uwaserukiye uwitoza wese bamuha icegeranyo c'ibiharuro barose cashizweko n'umukono na bose. No kuvuga ko naho bohindura iwe ntibahahindura. Ivyo vyose nivyo bitanga umwizero. Mbere novuga nti nshireko n'agasunuzo, erega amatora ntabera mu gihugu, abera ku mutumba, kandi intwaro y'igihugu iguma ikora. N'uwujejwe umutumba rero ntashobora kwemera yuko umutumba wiwe ibintu vyononekara kuko ni umuvyeyi awuhetse. Erega amatora y'ukuri abera ku mitumba. Mbere ku bwa ngingo uwufise agahigihigi abakwiye kuvuga umutumba uwo ari wo kugira aho vyononekaye vyorohe kugira amatohoza. Ivyo vyose mbona ari inzira yo kwizeza abenegihugu ko atabusuma bwoba mu matora. Ariko naho biruko twama tubona ko hari abahengera bahejeje kuvuga amajwi yavuye mu batoye akaba ariho bavuga ko amatora yagenze nabi. Ivyo navyo biteye amakenga kuko mu rukino amakosa avugwa igikorwa k'igikorwa. Nico gituma hatekanijwe ivyo vyose navuze hejuru. Ikibazo twibaza ni kumenya igituma batavuga ahariho vyabereye, ntibavugiye kare ngo dukosora amakosa akiriko araba. Aho haragahaze. Kimwe, bishoboka ko arakandi gatima ko gutosekaza amatora ngo abatoye ntibizere ibiyavuyemwo. Canke bishobora kuba ari ukwanka kumaramara kuko kumbure hariho abantu wari warijeje yuko uri umwizigirwa mu gihugu, none babonye ko atacu umaze imbere y'abenegihugu ugasanga uratinya kumaramara. Jewe naho ndavyumva uko, ntikibuza ko tworonderera hamwe ibindi bihengeri
bishobora gutuma amatora atosekara kugira ngo tubizibire tutaronegwa.